Shalom shalom bakunzi ba Rhapsodie de realites. Uyu munsi n'umunsi wa kane igenekerezo rya 16 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2025. Mukaba muri kumwe na jewe Adel Ange inamugisha. Jambo ry'umunsi riravuga ngo uduhanga amaso kuco Imana yatuvuzeko. Aho tubisoma mu Baroma igice 8 ku murongo wa 2. Haravuga kuko ikingera campwe mu bugingo bwo muri Kristo Yesu cancunguye ngo singanzwe n'icangera cicaha n'icurupfu. Igice ca mbere ca Yohana umurongo wa 3 tugeza ku wa 4 havuga ngo umuntu wese akora icaha akora ivy'ubugararije kandi icaha nico mugarariza. Paulo yaranditse mu cete ca mbere ca Timoteyo igice ca mbere ku murongo w'9. Azi yuko ivyageze bitashiriweho umugororotsi ariko vyashiriweho abagararije n'ibigaba, abatubaha Imana n'abanyavyaha, abanegura ivyayo n'abakora ibizira, abica base na banyina, abicanyi. Ivyo bivyura ikibazo nk'umuntu akijijwe, mbega turumvira ayo mategeko? Ego turibo, ariko nubundi bwoko bw'amategeko. Si amategeko ya Mose, si n'amategeko y'icaha canke y'urupfu, n'amategeko y'ubuzima bw'impwemu. Aho niho intumwa Yakobo nayo yaciye ihamagarira ku itegeko rigororotse, itegeko ry'umwidegemvyo muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 25. Avuga ngo ari kuwitegereza ivyagezwe bitunganye gose ari vyo vy'umwidegemvyo akabishishikara atarumva akavyibagira, ariko arubikora niwe azohabwa umugisha mu vyo akora. Muri ayo majambo ngo ivyagezwe bitunganye, ivyagezwe vy'umwidegemvyo, niho hari ivyagezwe bitubwira neza ingene dukwiye kwitwara muri uyu mwidegemvyo. Ivyo vyagezwe nivyo kandi bituma twanka ibitujana kuri Satani. Nk'akarorero, igihe ingwara ifashe umubiri canke igafata umuntu, ariko kubw'ubuntu bw'Imana Bibiliya yaratubwiye muri Timoteyo igice ca mbere ku murongo w'10, ariko none bwaseruwe no kuboneka k'umukiza wacu Yesu Kristo yahinduye urupfu busa ubugingo no kutagipfa akabiserurisha ubutumwa bwiza. Nk'abavutse bwa kabiri mufise ubugingo budashira. Ubugingo budashira ntibukeneye gukira, ariko ibintu vyose vyofata umubiri biri mu vyiyumviro vy'Imana, kuko umubiri wo uzobora. Bibiliya iratubwira ngo mu Baroma igice 8 ku murongo wa 11, ariko bisanzwe mpwemu yazuye Yesu imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe, yazuye Kristo Yesu imukuye mu bapfuye izozura n'imibiri yanyu ipfa ku bwa mpwemu wayo aba muri mwebwe. Mpwemu yera aba muri twebwe akaduha kurongora ubuzima. Igihe ibintu vyose vyo kwinosi ubuzima buri muri twebwe buba bubandanije bufatanye na mpwemu yera, kubera mu buzima turahita tuva mu rupfu tuja mu buzima, nkuko tubisoma muri Yohana igice ca 5 ku murongo wa 24. Ati nukuri ndababwira, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko abapfuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Haleluya. Tukaba tugiye ca kabiri ariryo sengesho. Sengana nanje uti muvyeyi, warakoze ku mabwirizwa yawe agororotse kandi yo mwidegemvyo wampaye kubamwo no gukoresha. Ntambukira mu mwidegemvyo wa mpwemu we yampaye gukora ico gikorwa no mwidegemvyo. Ndatiye kuco Imana yamvuze ko no kuri jewe nyene biciye muri jewe ko nzotangaza ubwami bwawe mu vyo nkora vyose. Amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe fise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye Mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya.
turagukeje ubu uri umwana w'Imana ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo. Twakure kuri 61 40 ubusa 14.